Akamo ku Barundi. Imisi yose uko bukeye uko bwije mu gacerere, abavyeyi n'abavukanyi baba bari ku kivi. Amabavu aterwa n'umuhini w'isuka yuzuye mu biganza vyabo kugira ngo baronke ico bafungura bongere bagwanye inzara. Muri ico gihe abari hanze y'igihugu babandanya kurondera gushika ku ndoto zabo. Kenshi barazishikako bagatera imbere bakubaka kazoza keza. Ariko rero iyo umuntu ateye imbere ntakwiye kwibagira iyo yavuye. Mu gihe c'ibiza n'isibe, ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo vyugarije abanyagihugu, Uburundi burakeneye intererano y'abana babwo. Igihugu cose kirakeneye ubumenyi butandukanye dufise, ugushigikirana no kwitanga kwacu. Ni muri iyo ntumbero havutse ikigo kijejwe gutanga amakuru ajanye n'ibiza ku gihe hamwe no kwivyukiranya mu gihe c'ibiza n'isibe. Ni umugambi ugamije gukinga, gucunga ingorane zishobora gushika, gukingira abanyagihugu no kubaka Uburundi bushobora guhangana n'ibiza ndetse n'izindi ngorane. Uwu musi akamo gatewe umuntu wese. Ntukihayagize ko wateye imbere mu bihugu vy'amahanga mu gihe nyoko akiruhishwa n'isuka kugira ngo agaburire abiwe. Iterambere ryawe rizogira akamaro mu gihe umwibutse ukamutezurira. Kwinjira muri Case Burundi ni uguhindura inguvu z'umwe zikagirira ikimazi abandi. Ni gukingira ubuzima bw'abantu, gushigikira abanyagihugu no kubaka kazoza karama. Imbuga zacu zitandukanye zirasigura neza intumbero n'ibikorwa vyacu. Nimuze mwese twitaba aka kamo nk'uko Abanyafrika babivuga ngo ushaka gushika kare ugenda wenyene, ariko ushaka gushika kure ujana n'abandi.